Haro shaka umwe wese afate micro abaze ibibazo mugenzi wiwe. Jewe ashaka ndamubaze impamvu turiko dukora suguwa yaranyerera cyane turiko turatamba. Yani twaba turi nko ngaho kazona nagiye no nicyo kintu nashaka ndamubaze ujya muzuka wari wavuye hari habaye iki wari wafashe duki. Ikibazo ca mbere cyo kunyerera ninde yazanye irya dance? Irya dance yo kuri ndi yayizanye. Ni jewe. Ni wewe. Wewe wayitambye gute? Ako jewe nije nayizanye ariko waciye unyerera kunsumvya kandi ari je nayizanye. Twashaka tubaze kwanza icyambere impamvu mwiyumviriye gucagura Kiriku muri aca kuvurugana hari abaraperi benshi mu Burundi. Mumbabarire kanje. Nta kibazo muva ruguru muri washashi no ntangora. Oya ndirimbo ari indirimbo ibintu by'urukundo. Umva zanyu murapera amaze kubicamo ivyo bintu urumva byari kumukora mugari umwana atarabicamo nari urumva. Musi wa mbere ahura n'umukunzi we bahuriye he? Ntawe ndigera. None ngano mu telefone nkamushira ko ngaho baza ko atobivuga. Inde aforoze mushire ku murongo nawe yakuri. Hello bakunzi ba Buja Hit TV, welcome mwese mu biganiro byacu. Ndazi yuko muri benshi cyane mudukurikirana mu mihingo yose y'isi. Utibagira kugira subscribe, like na share, okay? Nice kabisa. Nitwa Isaac Classic kuri MIC. Ariko no munsi rero musanze mubizi yuko kenshi je mu bisaze ndi mu interview twagende nyuma ko ya Bantu Boy. Je ndavuga ati no sinova government hakoze akantu nyagishe umuryango wa Bantu Boy. Bantu Boy umuryango munini sana. Arinji babo murabazi nabanije bakoze cyane mu mwaka wa 2019 ubu turi muri 2020. Bega giye gukora iki ntabyo tuzi. Kenshi tumenyereye yuko mu interview yacu dukunda gusanga tuhuye n'umwe Double J Kiriku tugahura na bwana Elise Boy ari kuri telefone hariya bose tugahura nabo. Ariko no munsi je na shaka yuko dukora ngira na interview nabo bose amemta mwanya umwe. Ariko gamana reka koza bose bari simple kabisa, byambariye simple bari home nawe ati no kuri ndasabye ko tugarana igigana mu mezi uko nyene nabo razi ko ati koroga ati nta blame man we tugende gusa twebwe turabizi ivyo turimo nta kibazo. Turi kubona Kiriku akili reka mbere nga sababu mdogo ni mdogo tuhere kuri muto. Kiriku inakwaje? Salam. Unakaza? Ndakubona bro. Sana. Wakuri miss? Safi. Double Nenga. Yeah man. Inakwaje? Fresh sana. Umeze neza? Poa kabisa. Okay. Elise Boy. Oi. Vipi? Guda. Unakaza? Mzee, wanakaza nati sio binadamu wanakaza. Mimi niko fresh. Ndabaravye bamwe basomenga bararyohewe abandi bashavuye sinzi impamvu. Ariko ndabagusaba yuko igigano utakijya kure kuko kirimo ambiance nyinshi sana. Abantu kenshi tubasanze muri Bantu Boy n'abantu bakunda kwiryohera barafina n'abantu bakunda gutera stories sana. Ndashaka ndako uko baba bari mu buzima busanzwe ariko baba bameze imbere ya makamera nabyo nzi. Reka Elise Boy nimekutana uko home hivi simple sana. Inakwaje kawaida dushaka tubwire Elise Boy musanzwe usanzwe banganye nyene muri Bantu Boy canke rafise yami? Oya, genda fise muri wanje mba. Ubahe kandi ngaha man ni mu biro nta munaba ngaha bro. Ibi ni biro. Abantu genda za kubagaruka. Okay, Double J muri Bantu Boy biravugwa yuko uniwe muririmbyi wa mbere utuji cyane utanavuga sana. It's true. Bon si biravana ingene ubunzi wewe mugabo kumfata kose ni bon ni fresh tu. Kiriko nivyo? Je ntuje wangu. Double si cyane. Yes cyane. Mzee baba, bivugwa yuko muri team ya Bantu Boy yose umuntu wa mbere agorana ni wewe. Nivyo? Ni jewe? Ivyo bintu babikuyega man. Bo kugorana cyane kuvuga atira histoire sana yaga sana. Aho ndavuga ati Double J umuntu ari pose sana. Nimurahura man ari kuri 18 ziyo. Cyo munone cyane kuvuga? Oya nimurahura nyene sinzi ko muza mwaronse good time yo kwicara ngo mutere blague mugabo n'umuntu ariko but sometimes aratera ama blague mukape ngaha muri Bantu Boy twese nga ni peace man. Ni peace. Bishitse
je reka mpere nga iyo ibishitse Elise Boy agafata voyage akagenda anazi voyage anagenda zake madiri yake huko ikintu cyambere urumwibukira ko sana nigiki Mbo umutima wiwe n'impanuro kuri jewe. Yego. Ari unakunda guhanura sana. Ni nk'umuvyeyi wanje ndamuhamagara daddy ni umuvyeyi wanje. Okay. Sawa. Ndabonenga niki ko wibuka sana kwa Elise Boy. Kesha gi afashe voyage. Ikintu cya mbere ndamwibukira ko ni inkuru ziwe, story ziwe, n'umuntu atera inkuru cyane. N'umuntu nyene akunda kutubwira ivyo yaciyemwo akaduhanura natwe ivyo turi mu bunye umva ni grand frère aduhanura kubera bamaze kubona ibintu byinshi kuturuta inkuru ziwe kabisa je vraiment ndazimisinga sana. Nice kabisa. Elise Boy kenshi abatipe babiri badahari ukunda kwibuka sana kuri bone giki kiriko n'umuntu akunda gutwenga cyane numwana akunda gutwenga je naba ndabikundiye atwenze umwana ndanka kumubona yani urumva sinama nkunda kumubona ashavuye kuko ashavuye umva umuntu yaciye mu bintu byinshi so iyo ariko aratwenga je biranezera nkabona yuko petit frère nawe hari mu muryango ntiyumva uko ukari sivyo kandi birananezera kubona afise indero kuko burya man biragoye umwana amaze kuja mu ibarabara kumutora kumushira kandi ku murongo uvuga n'ikintu uvuga ati iki ni gitwenze ugacusanga yadutse yatwenze kandi agafata agatwenga agafata n'amavi urabona kujya sometimes yamatwenga makaje nkashavura nkamubuza nawe nkaho urukura twenge uravyumva but ubu n'umwanya wiwe wo kunezerwa ndabuje ikintu kimwe man ndabuje murashobora kwicarana kuko muku ugamuhamagara muri studio example ebana dabo ingo man ndaje mana kacugenda ugakora ukagaruka dabo bite urazi kibuga kimusamaje man telefone ariko telefone sana apenda sana telefone okay kiri mu biro bituma misinga sana yani cyo man nama nkunda gusa kumuraba ingene yagoswe kuri telefone ugasanga umuntu ari yabacira n'inkonda tuba tubona inkonda ziko zirakoroka. Okay. Sawa kabisa. Yatugiye ikintu kenshi kuna kugira Double J kikamuryohera urumva arakunda ingene dusamarira telefone cyane Elise Boy. Wowe ukunda iki kwa Elise Boy cyane? Watugiye yuko ukunda ziya manuro ziya ama blog ama stories uramisinga iwiwe ari akantu kuri we sana kaka blog akunda kugira cyane ka insolite akunda kugira muri mu muryango kakuryohera kwa Elise Boy nagaki. Ni ibintu nyene bisanzwe bibayeho gusa ikintu kimwe ndamuzi ko arakunda kwiba amabiti y'abandi shobora gufite beat wawe ngaho wapanze kuzoiririmbirako ashitse gutya kayumva hapo acha ivami muri studio ngaho turakoresha urakora beat ugakoresha beat ndo mic nkorera beat ya gutya na gutya shaki aje gutya wasohotse gatoya kayumva usanga yuzuye amajwi yiwe Iro ni bantu boy man I say nagara shide sa hizi story urumvira n'ingoma yiwe twoyifuta kweli ukumvira kazo bwa nakundi reka iririmbe je nakori niko bimeze okay ni bon vraiment ni umuntu afite ivyumviro biri hafi cyane umuntu n'umwanditsi mwiza kandi aririmba neza urumva afite umwete mu kazi kiwe. Okay, nice kabisa. Nkubishitse akanya turakaronse ikintu umusaba Double J. Okay, usaba Elise Boy. Double J ikintu usaba Elise Boy bunyene ngaha nigiki. Elise Boy soge hapa bro. Urumva ntaka kuombe mzee baba. Ikintu umusaba Elise Boy akiguhe mu bintu afise ukunda. Arafise ibintu byo afise swat style kirato amarori biki telefone something like that ikintu rero ukunda woshima yuko yokigugabira naho byogera nigiki ikintu akunda kongabira sha ari ikintu maze kubona kuri uyu mugasino kivuga nganzo kimusaba tukubera nina cyambara ya kirato ni cha Elise Boy umva ntaho nzoca bose bazoguma bantungura utoki namaze kukivuga ni kirato mugani bazomenye cyarico ari kirato akunda kwambara uvuga ati nzoki usaba ari kirato ciwe nkunda vuba Elise Boy ugiye kukimuha iki ayikoresha kirato ayikweretse nzokimuha arafise kirato cha kimwe wambaye
kimuryohera cyane uzokimuha kukimuha akigusaba canke kukimugabira ukimugabira man kukimpa kandi ubiriza kukimugabira ivyo ni bisanzwe man jaba n'aba petit frère ni nkuko je no mubwira Double J irahaya kandi ngaha mu gusabana ikintu ntabwo dusabana kujya wewe uzi nza nkaca ndakubwira ngo bana wa Isaac wambaye ishati yiza man iyi shati ndarikeneye oya tone tubwira nuko nta nijambo narimo tuvuga nuruhwa nje nganga kubwira au uzi kwige mfa kukwereka gusa icarico ndumva mubona kiriko nuko yenere okay ariko ucumunsi kubirikira pembere mubaze neza icyari oya ndamubaza gute kandi yakinyeretse uvuze uruhwa uriko uragikora okay sawa kiriko wegera ngaha gato man kiriko wewe kintu usaba Elise Boy faster ni giki Chezongure play ya kani wayumvise mtawa wayumvise wayo chaferinga kwishuri man oya usanzwe igiye PlayStation ntizimvye hazimvye yagiye amagame yeah yagiye amagame arimo basina mugabo reka ivyo tuzomuhe kado yapasinze kwishuri sivyo bimwemerere yapasinze kwishuri tubimuhe mugabo ni tubimuhubu ari mu class mbi man tegeza gukora ni mwita gute konkuru ategeza kwitora sawa ikintu mu bintu nk'ivyo urabona no ngaka kuri Bantu Boy ko bamanje management yamanje kwanza kumubwira Petit focusinga kwanza ni shuri nego azoriringa music but it's not back to back like before okay sawa jesha kumenya ikintu ukunda kwa Elise Boy mu bintu afise no kwa Double J sorry kwa Double J ikintu ushima yuko yo bana bishobotse warashima unagitwara no ku izile sifreze nigiki kuizo sifra ya Double J ni mgumu simoni man ningumye hata maze kumusifura kenshi kuri yo saa yambaye man aya acyenyegeza turayo saa Double J ko aravuga urazi rero maze kumusifura ko kenshi ari inyuma acanyereka nanje yiwanje kuko twese turafisa ama Rolex man izi ni original hapana ziga Rolex zama fake ifise yiwanje ifise noze ya blue ndani nawe afise yiwi rero nacenda ndamuvugiza uruwa nacanyereka igiye yindi yiwanje so wewe nakuvuga ijuru hayimpa na undi munsi uzomvugira ijuru ukore yiwanje sukoro bimeze okay safi mugazi zose ni Rolex kandi original okay safi kabisa je rero ariko ngishaka dukore ngaha tutaragikora ariko kwanza ariko nje ku ndirimbo ya Sugua hajya birashika mu clip video mugatizanya impuzu ma clip video bana Double J akabore na biruka ni azima akati nakavaa ukapigilia birashi piga bintu ni ibintu biboneka bro tena ntugire blague ni ibintu by'ama video Bantu Boy man hageze video barabatwara bakabagurira impuzu shasha yose shopping iyo birashika muri location ugasanga ni shopping iyo ari shasha nkuko we watoye nyinshi nkabona ati izo nambaye nizimfashe neza nkabona ari izindi wo utakoresheje ndashaka kukubwira ati impizo nambaye mugapa ni impuzu zo muhirama Elise Boy n'umuntu nzi neza yuko avuga ukuri nimvuga kuri sana cyaka kumenya muri clip ya uri muri clip muri location ya Sugua muri ndirimbo ya Sugua yabahuje mwese akantu Double J yagize muri rya ndirimbo kabatwengeje wanashima abantu tutazi behind the camera tutabonye cyane muri behind the ko hajya habaro tu black twinshi akantu yagize wibuka yuko kakuryohe muri rya ndirimbo nagaki man hajya nta black twari dufise vraiment sinomesha kuko umumwe yarinjira gushooting ibintu vyiwe Double J ariko shooting aje mba ndiko ndambara ukora vyumva nye naje guhindura impuzu nanje ngiye mu vyanje kwamba gushooting hari ukora vyumva so nitwaronse uwo mwanya wa black umenga barafise ikintu bagira bavuge Double J ikintu muri location nawe Elise Boy nacibutse man black yari hari byari byerekeye impunzu aziko je naririmbye kocha mujya piga fofo tu amesha ngoja kuna nayo pita wananita kocha vitu hivyo brother jina na mvuga ngapa nitapiga style gani Petit umva bobo
barabagiriye shopping baragenda baragira shopping je rero cyane navuga ati kijya gese niho nari nkiva hanze man nari mfise ibintu nari mvuye mu Bugande hariya mu Bugande utegeza kugira shopping nari ndabifise mu bisazo cyamvuga nibagende bagire shopping je nta shopping ngenda kugira nayifiti sasa Kiriku ni umwana aratwubaha mugabo hageze muri blague ni karabatu ni papa uninde man karantera umunwa ndabuje yarantera umunwa baranyire kufua ma Louis Vuitton mabitu gani mimi naangalia naona hizi stile za Uganda kwa naniletea hizi mimi niko na vitu nimegomboa vya nje nikachukulia zile training nikajivalia za rouge za Adidas nimetoka hivi nasikia wote wanacheka wanaanza kuniambia bana umengani wa mkocha wa Liverpool kumva kama urazugia mkocha wa Liverpool kwa kigera yambara ni shati kigera yambara na costume ujya mujama we ni training uzorabe matches ziwe zose ujya mutoza wa Liverpool chabarama magara kocha ndahabwira sawa turagenda turashooting okay kencha nababwira rero ni musubire muhamagara ya mazina cyane kubitiga style ya shati ifise amabara ukuntu cyakutana ya panaro yera cyangwa n'ikirato cha Puma cyari kivuye muri Italy uko uravyumva bro cyane nababwira rero umvise kwa ikamena mabanga cyane nababwira ni mwambari dabaragerageza ku kirato biramugora yahinduye nk'ibirato 8 ariko arahindura yambara ikikura yagira ikiyakura kiruka cyagenda kunyambarira ishati umenga ni kanzu brother liga shati nubona kiri kumubwiye ati gorora amaboko yajya amaboko yageranga ukura byumva kiri kwa razinga ndamuravyuko naje nkapfa ninwe kuko man umunsi dushootinga namba ziga training nahevye ndashavura barantera stress ndavuga ati ngende kubihindura canke ndamndekira grand frère akambwira man you look good uyu na uyu sasa rokani andama na mimi niliwapigaga domo siku inafuata kugezaho kiri kuyumvira none bijya bihuzu nambaye kweri nibiza gutoka nabi ariko yose yari mablage clip yaraberewe buri muntu wese yaraberewe ariko na clip yagisaneza cyane none ubona none gamani okay safi kabisa Kiriku reka ngaruki wawe muri studio muri recordinga ijya ndirimba Sugua kuko niyo ndirimbo yahitinze sana ziri mu ndirimbo zahitinze cyane mwari kumwe mwese ikintu cyari muri studio muri muragira umwe wese baramuhamagara akandika indirimbo imistari yiwe akakubitamwo gwiwe cyangwa mwari kumwe mwese Yembo twari kumwe twese muri studio bashizemwe beat mutama yavuze bashaka twese ko tworirimbamo umwe wese rero kwari ukukwimenya maze kuvuga gucyo umwe wese afite kugiza amajwi umwe wese yazi kwandika kwanza ukumviriza beat naho utarukira ku beat gucyo nyene winjiza kwanza ukumviriza ugategura ivyo uririmba baratangwe bararirimba je naririmbye cyanyuma bajeje umwe wese yarabanje nyene akikoncentra akinjiza nyene yahejeje kugira ivyiwe okay we hajya uzi nimero zingahe za Elisbo inimero za telefone zibiri afise zibiri nizo nyene zibiruzi nizo haro ziri kumbure uba wibaza ko atakunda kuzivuga nizo nzi sinzi kwa afise zindi aramaze kupresenta madame we ndamuzi konye kuri phone ariko turahura live Kiriku bila tudanganye ushagaona sheri wa grand frère sheri wapo sheri uyo uramaze kumubona shamuona kabisa kumega diwa nishamuona niko namubeshera ko ari ngaha shamuona kabisa yaje ngaha canke yagutwaye umubone yaraje ngaha mugana asanzwe abintu muga yaraje ngaha okay Double J kubera kudakunda kwerekana baby wawe kuri social media kubera ntubakira kuri social media bibaza yuko byo biri mu bintu kumbure bituma muravuga ati iko na wengi ni kubera social media yanje ngenda ndayikoresha mu promoting akazi kanje mu kwerekana ibikorwa byanje na vie privé ndashira kwe gutambaza kwe kudaposta aba sister ba nawe n'abantu nkunda kandi turi umwe
Pagesi y'urukundo ni akazi. Ijya pagesi y'urukundo ni akazi. Okay. Ko biri. Mnasemeanaga kweli. Niko biri mu bisanzwe. Safi kabisa. Bakunzi ba Buja Hit rero murabibona mbele Lisbo yagiye. Brama ukumuuliza kama mimi hajaona. Ushagora jiwa. Mimi sina. Ndatinya koma. Dafrozi uramuzi? Ndamuzi. Alikupiga kapa. Okay, turagiye rero reka mfata kanya gato mutukubitire bicano tumurindire Lisbo mengagiye kwitaba telefone ariko ashagaruka haro shaka umwe wese afate micro abaze ibibazo mugenzi wiwe kugira bigende fresh. Ibibazo bibiri wowe mtumbuwe maswali mawili bro kula tumbuwe yani mtumbuane. Amahoro y'Imana bane nawe. No munsi kuri Buja Hit TV dufite umutumire nawe sundi ni Mugisha Jean Junior mu basore bavuka Igitega. Twashaka tubaze kwanza icyambere impamvu mwiyumviriye gucagura Kiriku muri aca kuvurugana hari abaraperi benshi mu Burundi. Murakoze kumpa ijambo. Kandi umutumire natwakamira. Umutumire natwakamira. Mumbabarire kanci. Nta kibazo muva ruguru muri washashi no ntangora. Mwambabariye ariko. Ntangora. Nta nikigongwe muta. Okay. Nice. Igituma twiyumviye gutora Kiriku muri ya ndirimbo. Ya ndirimbo ari indirimbo ibintu by'urukundo. Umva zanyu murapera amaze kubicamo ivyo bintu urumva byari kumukora mugari umwana atarabicamo nari murumva. Uzaje murapera arakuze cyane. Uye murapera se umwana uje murapera arakuze cyane. Arakuze. Reka basi tuvyoroshe. Okay, akareka basi kwambire. Twatoye Kiriku kubera niwe murapera agezweho. Kabiri. Okay, bakunzi ba Buja Hit TV murumva ko Kiriku ariwe murapera agezweho. Mukomeze kugira subscribe kubwiwe no kubw'abandi babitwegaya muri komite. Mugire subscribe. Kabiri. Bado hajamtumbua. Swali la pili. Acha nitumbuwe naye. Avi nkuko mubibona turi mu nyubako za Bantu Boy. Ona ko barugwangara n'ibirahuri bataye hejuru y'imiduga. Ni ingorane zikomeye cyane. Rero twadufise umuririmbyi akiri muto cyane w'umwana. Ni umwana vraiment. Mu underground yitwa Okay. Mu underground yitwa Kiriku. Akavuka mu ntara ya Ngozi. Commune Ukirasazi. Uraduhenze. Mivo. Okay. Twashaka kubaza Kiriku musi wa mbere ahura n'umukunzi we bahuriye he? Ntawe ndigera. Nta mukunzi ufise? Oya. Kubera ko utagira umukunzi kandi uri umusore agezweho kandi aririmba neza. En fait niyo nkishika Bujumbura. Ego. None ngano mu telefone nkamushira ko ngaha baza ko atobivuga. Inde aforoze. Mushire ku murongo nawe yakuri. Ngakore nawe uje. Donc uramwihakanye uvuze ko utamufise. Nta mukunzi ufise. Umukunzi mbo biravana n'umukunzi ariyo gusa bisaba ko nawe zeje umukunzi kubera ko je umukunzi. Twese turabakunda. Bose turabakunzi. Abo bose n'abakunzi bawe. Umukunzi ivuye gukundana. Okay, basi umusheri wawe. Umusheri so mugenzi mu Kirundi. Nivyo. Oya juko asigura sivyo. Oya ari kwambaza ibihe none. Ndi ko nsigura ibyaye ko arambaza. Tomora neza. Ndiko ndakubaza umukunzi basi uwo mwashimanye uzokubera umutambukanyi. Cibutso. Ngwiki? Cibutso. Yitwa Cibutso. Ngeze nagiwe. Ngeze birango ico kibazo kirangoye. Umva ko mwihakanye bakunzi ba Buja Hit TV. Nibaza ko ikiganiro n'icahera haraza kubinduza ko amatelefone araza gucana cyane ko. Muga nta kundi. Akazi kabiri. Umugabo ibibazo biraguheranye. Oya ibibazo ntivyohera ni byinshi cyane. So ikindi nashaka kumubaza ni gituma yambaye uyu mushwaro mu mutwe.
ndiko ndavamo. Ni tugani? Muda wa maswali. Tunatumbuana hapa kidogo. Muda wa maswali kidogo. Umwe wese alikuwa anafata umwanya kugira tubaze babazanye ibibazo byabo. Ariko kandi nituraheza ikibazo kimwe ikibazo kimwe ubaza Mutama nga na ikibazo kimwe ubaza Mutama naca babaza ntaco. Mwegera ntumutinye. Jewe ashaka ndamubaze impamvu turiko dukora suguwa yaranyerera cyane turiko turatamba. Yani twaba turi nko ngaho kazubona aragiye no nicyo kintu nashaka ndamubaze ujya muzuka wari wavuye hari habaye iki wari wafashe duki. Kibazo cya kabiri nacyo nashaka mbazi impamvu twahuriye ngaha Maramita mwamfata nk'umwana wiwe ikintu yashimiye kunanyitangira mu bintu byanje muri byose nyina kambera nk'umuvyeyi. Mutugiye ku jambo mutumire. Ikibazo cya mbere cyo kunyerera ninde yazanye irya dance? Irya dance yo kuri ndi yayizanye. Ni jewe. Ni wewe. Wewe wayitamvye gute? Ako jewe nije nayizanye ariko waciye unyerera kunsumvya kandi ari je nayizanye. Burya bakubwira imyaka y'akazi. Hajya nako ndashira makabiri. Aho. Chakabiri wabashije gute? Impamvu wampisemo twahuriye mu muzika ariko ujumfata nk'umwana wawe ukanyitangira muri bimwe. Niki washimiye iki? Niki nakoze ubona ati umwana akenewe gushigikirwa turese no mu muzika? Na ico kintu nari kimwishuye Isaac yagimbaje. Na kimwishuye nanje n'ubwitonzi indero. Ikindi je ndakunda umwana yiga. Ego kuko nato twareretswe example. Yeah. Nice kabisa. Sawa. Imana jenda cyane bandanya mugabo. Nashaka nchengira konshimira n'umuryango wose wa Bantu Boy, ishimire na Fizo. Imana ikomeze kumuhezagira cyane kubera ko ibi byose ni kubera we kuronka uwundi popo wanje nawe akambira popo wanje akampa mwene wacu Double J mutonya wanje Eden byose ni kubera we rero hari hose Imana imuhezagire cyane kandi ndamukunda cyane. Nice kabisa. Okay, Dabonenga igira ngaha Mutama umbarize gusa ikibazo kimwe gusa umusaza hama ibintu bibandanye na ngarafite ibibazo gera babaze nabi natangure oya nibo batangiye kubaza uruma ashaka aho umutangurire ashaka kumva akabazo azavugira na wacambazi je nagira ndamubaze urabona ngaha turi mu kiganiro mwabagabo mu kiganiro turakora ikiganiro twafashe ubuseriye wanagira babaze impamvu aguma sohoka kuri telefone yita nayizimye cyane nkavuye ko dakeneye kugira ikiganiro yagira atubwire mumbarize uwo bariko baravugana vraiment duha umuco atubwire uwo muntu nyimba ari ivyashara tubimenye. Ego sha komera akabazo keza cyane. Ikintu kimwe telefone cyo gituma kenshi nkunda kuzimya telefone yanje. Okay, tuvugana n'abantu benshi kubera dukora ibintu byinshi sivyo. Inyuma y'umuziki ari ibindi byinshi byinyegeje sivyo. Dufise abo dutwara, dufise abo tugira ibintu byinshi bro. Maje mu makenga ari kuvugana na ni ibintu by'akazi nyene, ni ibintu by'akazi kandi biri important. Ntashobora kugira iki, ntashobora kuvyirengagiza ko n'umuntu yari karambaza ni ikintu ndiko ndagurisha karambaza none kigugwa ngahe kandi ni wagifise afise umukiriya bahagararanye n'umukiriya umva ni response nari nkwiriye kumuha aho nyene. Yego. Okay, sawa. Numwanya wawe rero bwana bwana Ellis Boy umbarize ikibazo kimwe uno musore ikibazo kimwe bwana Dabonenga. Ndeka ntangure kuri Double J. Burya wanyite bakunzi ba Mujahid cyambere ni mwibagire kugira subscribe, like na comment ku kiganiro kigiye kiduze. Nashaka mbaze Double J. Double J ni umuntu akora ibintu byinshi ku mpisho sivyo. Kandi no bakundanye kenshi yaje
tari twebwe twamuteye induru turamubona n'umuzane namuzana umwanya wawe waheze igihe umuproducer wacu Endo Mike umukunzi wiwe yaraje ngaha mu Burundi ego ntiyamuzanye officiellement ngo uyu nuwo mukunzi wanje gute mugabo umunsi umukupine wiwe ariko arasubira hanze baratubwiriye akantu ngaha yaradusezera aratubwira ati ni jewe ndi kumwe n'umuhungu wanyu sivyo mugabo petit frère wanje ikintu ca mbere nama mbona ko cyama kinyereka ko umukupine wiwe yavuye mu Bufaransa ikintu ca mbere ngaha muri bantu bone tusubira kumubona nafikana tawo rero je nshaka ndamubaze mbe bitegwa niki ni kumisi au mwanamke anakuwa anamfungia ndani au inakuaje hiyo ni question ya mbere question ya kabiri kuberika kunda cyane telefone question ya gatatu ntacyo iyo ni bonus yiyongeye ntacyo ushaka cya gatatu okay basi ishure cyo cy'umugabo icyo cya telefone nicyo cya telefone cyatwishura kuko cyabaje oya nukora komane rega nije ndi umujournaliste yabajije ku kibazo ngo ngo wigira umengo utacyumvise duga kwijambo umukunzi wanje sindamuzana sinzi peut-être ngira yihenze gato apana nuramuzana aje nusubira kuboneka kandi kuberiki mukuza aza ariko arasoboka akagenda asoboka undi rega abantu ntituri bamwe baba bahisemo kugenda kimya Fizo yarimvye nikiondoka gasi ya Gibai nifite naye umwese afise ubwo abikora mugabo peut-être bajya barateye imbere cyane muri relation yabo canke ibimirije kurushinga ntavyo nzi muga twebwe murashika we ni doda oya twebwe biri mu migamba ariko turashatwara ibintu gahora uravyo ama impamvu nasubira kuboneka ngaha muri Bantu Boy naho nuko nyene nimba ndi busy nyene naho cyo vyo ndiyo kipe cyane kandi murashobora kuntahura mugare na Elis Boy umukunzi wiwe umugore wiwe umukunzi wiwe nawe nyene yaje nasubira kuboneka wewe nta nuguhonyora nungaha none manzurindire ni ariko aranyiregera manzurindire kintu nashaka mbaze kiriku ikintu ca mbere yiyumvira iki muri kazoza sivyo ikindi kibazo no mubaza sivyo mu buzima bwiwe mbe amasenga Imana izo mugeze kuki ibibazo byiza cyane bya nyuma jewe ikintu cya mbere nk'uko nyine rero niyama yishurana ubwenge hari ikibazo kiba kiri seriye nk'imwe ariko murambaza je ntivyari seriye nyine twari ko turabaga muga iki yari serieze okay ishura je nko kumanda bivuga ku biganiro ikintu cya mbere kinama ingufu kubandanya cyangwa nifuza gushikako kuzokora ikigo gifasha abana bo mwibarabara nico novuga ko ari yo nyinshi kuri byose wambagije nico niyumvira kandi nico nifuza nico saba n'Imana kubera ko je mvuye mu barabara nkava mu ikintu cyiza nkagira ico mfashije abandi bantu batishoboye bizoboneka ko n'umwana wo mwibarabara atari wo gutabwa kwe gufasha kubera ashobora kuvamo ikindi kintu. Nice kabisa. Bana Jesse no sozira kiyago cacu ntabahaye micro kugira n'abafise ico boterera kubera ko urumva ko ari ikintu cyiza. Okay sawa. Je rero sino batereka kunyene namwe ntu reka ndabahaye micro ngo nyene nayibahaye muturirimbire akaririmbo like teramna dance nuva ngo Double J ngo nazi gutamba nivyo Double J. Jize ya dance nje ndazibigisha. Baharazi clear. Unabikubali? Ni wakira ngo ama dance. Double J. Ndi Double J. Man muzo murabe kuri concert je ari umuntu yambajije ngo burya ngo Double J ngo ntazi gutamba cyane nanje ndamubaza none wamumubona hagarara nk'igistat sivyo afisi vyatamba vyiwiwe sawa okay sawa twagiye jiganda bahindira indirimbo vraiment mtumbia hata kidogo
Tukimbia hata kidogo. Nyimbo gani sasa brother? Sisi tuna nyimbo nyingi. Yoyote ile ambayo mnaiamini. Sogea hapa. Jendirimba yuanje wangu. Imba yako. Buri muntu wese aririmba yiwe mane gute jendirimba indirimbo ya Kiriko. Baby, don't say tomorrow, cause I need right now. Ya leo yasingoje kesho, na kale ka perfume usisahau. Baby, don't say tomorrow, cause I need right now. Ya leo yasingoje kesho, na kale ka perfume usisahau. Wapo kibao wenye pesa zao umewapiga bao. Wengine ni vimeo, nishakupa vyeo, wendo mama yao. Nimezunguka dunia nzima kama wewe bado sijaona. Na ninavokujua kitabu cha mapenzi bado jafunua. Mwanafunzi ni shadata, ukiniona mina yumba. So sababu ya ulevi ni mapenzi. Unasikia rapera anaweka sauti. Okay. Tupishe. Yeah. Nakumbuka enzi zile mimi nikija kwenu. Wewe na rafiki zako mlisema mimi sio type yenu. Ulinita mshamba nikaondoka na machungu yangu. We ukajigamba bila kujali maumivu yangu. Zamani uliniona mimi chawa, leo umeniona unajifanya umepagawa. Yeah man, acha kuvurugana. Double J Bad Boy Killer featuring Kiriko Akili Buzire. Yambanze nuname kwa Buzire warabuzize reka abandi babwirire mbina hindusiki kugira uzundondere. Cheese is too late, niko na mwingine ambaye tuna date. Mtoto mzuri po kama chocolate, kino kama nyigu figa number 8. Suli nona chakari, sina uwezo wa Ferrari. Cheese, yani zigzaga. Watu kama wewe na wachukiaga, kwenye 18 na wavunjaga. Kumbuka kitambo livyo nizingwaga. Acha kuvurugana, bwana fanya subscribe. Okay, bakunzi ba Buja Hit TV, mwabonye rigego niko cyari kibizi cyane twari blog ubuzima babayemwo Bantu Boy, nyine babaye turi kumwe na Ellis Boy, Kiriko Akili hamwe na Double J, merci sana mo. Yeah, nanje ndabashimiye cyane kubona mwatugendeye ngaho iwacu. Umva byatujyoye cyane kubakira, ko mubizi mwama mudufasha byinshi kandi turabashimiye cyane. Hama kubakunzi nabo hari ibintu bimwe twavuze batofata mu buseriye nyene turablaga cyane, turabantu nyene kiyacu mukonzi kuri jewe mba nicari seri. Murafata ivyo mushatse. Nice kabisa. Kiriko merci sana. Ya mwakoze cyane kandi Imana bahezagire muri abantu bitanga cyane muri no muziki wacu. Wewe nigembura mama wanje waraje Ngozi za kukamoto vraiment. Sinzi ko wabuze ayitike mugabo byanyerese urukundo kandi Imana bahezagire cyane. Merci sana rero. Murakoze cyane, gira subscribe, like na share. As a class privacy. Lokinene.